Abanyatugenegene batandukanye barashimira ubushikiranganji bw'imico kama akaranga n'inkino ko bwatunganije ihayanisha gurisha kugira ngo berekane bongere bagurishe ivyo bahingura. Aha rero bakaba babishikirije mu gihe ubwo bushikiranganji bwari bwatunganije ico gikorwa mu ntumbero yo kugira ngo abarundi canke mbere n'abanyamahanga bafise ivyo bahingura bavyerekane mbere bongere babigurishe. Mufaso turabaramukije. Mahoro y'Imana bane namwe. Yego mwitwa wiki? Nitwa Fitina Murombo. Fiti wazanye iki hano guhayanisha? Nazanye ibitambara. Ibitambara bimeze gute? Nazanye amanapero atandukanye. Tubarire ubwoko bwayo ingene ubihingura. Yego. Hari ubwoko bw'iyi njisha akantu kamwe ndagafatanya mutuntu tune hama nkaca ngenda ndateranya kigatinda kikavamwo igitambara cose. Hama ubwoko bw'iyi nayo iyi nayo ndajisha nkaca ndabuko ndayitera amabara kugira ise neza. Hariho n'ubwoko bw'iyi ari iyi ndiko ndajisha niyo urabona ingene imeze nayo ndiyaranje ingene ndayitera amabara. Hariho zinini hariho zitoya nazo ndiyaranje nkagira saro yose hamwe n'ubwoko bw'iyi n'iyindi yaranje nkagira amoko bivana n'amabara umukiriya aba yipfuje niyo ndamujishira. N'ubwoko bw'iyi naho bivana n'ingene umukiriya aba yipfuje iyo ariyo yose umukiriya ahisemwo niyo ndamugirira bivanye niyo yipfuje. N'ubwoko bw'iyi jewe nitwa Bindariye Dani Kasembe nkaba nsanzwe mva mu ntara ya Rumonge muri komine Rumonge nyene kandi ni zone Rumonge. Hano mwaje mwihayanisha gurisha mwazanye iki? Twebwe ibintu twazanye mwihayanisha gurisha twazanye ibi bintu by'ivyamwa mubona ngaha ibi vyamwa twakoze kanatsinda tukaba twazanye n'amafoto yo gushushanya twashushanyije. Ego byose ni ibintu twazanye tukaba dusanzwe dukora nako kazi akaba dusanzwe ari dukora kandi tukaba tunavyigisha. Ego ibi bintu mubikora gute ko mbona umenga ni n'ubwa mbere mbibonye mahayanisha mwenayo mubihingura gute? Ibi bintu cyane cyane nk'ibi bintu mubona ngaha ibi tubikora mu bintu bijanye n'ibintu by'imyavu cyane cyane biva mu amasashe tugakora mu mpapuro ibintu bataye mu ncamake ibyo tuja tugakoranya tukabisekura bikavamwo ibumba ryavyo apana ibumba ry'ivu ariko ni ibumba ry'ivyo bintu tukabona guhinguramwo ibi bintu tuba dufise. Biraborohera guhingura kumenga ni bishasha hano mu Burundi bino bintu byanyu? Ibintu ntibitworohera guhingura ariko kubera ko dusanzwe tubikunda kanatsinda tugasanzwe tubona yuko ukuboneka kwavyo kutworohera turabikunda naho biba bigumye gukora ariko turabikunda. Nta ntambamye muhura iyo muri ko muhingura ibi bintu? Intambamyi turahura nazo akenshi. Intambamyi zo duhura n'ibi bintu urabona nk'umuntu w'umushinga ntahe canke ubundi wari we wese ari kugenda kwandura umwavu ahantu canke ugasanga ari gutora amasashe mw'ibarabara ari naho bashobora kuvuga yuko urasaze canke ntukomeye, ariko twebwe n'intumbero nyamukuru tuba dufise ni kugira dukingira isi. Urabona amasashe akenshi ari ahantu mw'isi turima, isi nziza nk'iyo tuba turimamwo ni ibintu bitakunda koroha kenshi, ni ibintu bitatworohera gose. Kanatsinda yagiye amasashe naho tuvuga turayaturiye ujya mu nyota wayo canke uri naho uboneka sintabire, ntabwo ari ntabire ahubwo vyonona isi.
tuba twifuza kandi kugira ngo isi yacu tuyizigame tuyibungabunge twongera tukabigarukana ngaha tukabikora tukabishariza nawe urabona ko ari ibintu bisanzwe biyagayaga ngaha. Yego reka tubashimire tubifurize kuzodandaza menshi. Ego namwe murakoze cyane kaze kandi. Yego mushinga ntahe waje guhayanisha ibidandazwa hano nitwa gute? Je nitwa Harerimana Louis. Ego Louis, mwebwe mwazanye iki ngaha muhingura iki? Ibintu nazanye kubijanye n'uyu munsi ni bicapo nacapye bivuye mu irangi, ariko ahanini hari ibindi bicapo nashimye gushyira mu bitabo isanzwe nandika kugira bizogume biriho, kuko ibi ducapa birashobora guhera bigaherera iyo twabigurishije, ariko igitabo kigumaho. Ego abarundi tumenyereye bavuga ngo ntibakunda gusoma, uhora uronka abagura ibitabo? Uvuze ukuri, abarundi ubundi barakunda gusoma, ariko basoma icupa, basoma urwagwa, ntago bakunda gusoma mu bitabo. Niyo bandika barandika, ariko bandika umunani, ntago bakunda kwandika kugira bandike ibitabo. Rero icyo kibazo bajije nico, abarundi muri rusange ntago bakunda gusoma ibitabo. Umenge yahejeje kwiga avuye ku ntebe y'ishure n'igitabo abagihunze. Twebwe rero twashimye yuko kwama tuvuga ko tudakunda gusoma byohinduka, turaba ukuntu twabibakundisha. Nicyo gituma turiko turitanga twandika mu Gifaransa no mu Kirundi. Ego baravuga droit d'auteur, gukingira ibintu umuntu aba yakoze. Ibi bintu ukora ubwo nta bandi bavyigana ugasanga bagiye kubironkamo amafaranga nawe ukabura. Kubyigana ntibishoboka. Droit d'auteur irahari, hariho bitabo mejeje kwandika vuba ntarandikishayo, ariko hari ibindi mfitiye uburenganzira. Hanyuma kwiba igitabo biranagoye, kuko nkaje mbasanzwe ndabifise kuva mu ntango ndavyandika. Kwiba igitabo ni ikintu cyoroshe, kuko kugira igitabo cyuzure si igikorwa cy'umunsi umwe, gifata imyaka kigafata igihe kinini. Urabona iyi nayigize kubera mu Burundi mu gihe cy'iki harakunda kwaduka imiriro. Iyo rero habaye imiriro ibidukikije birahona. Iyi taburo rero yitwa umuriro, sinagomye gushyira ko banyakanga kuko bivana n'igihe izuba ryakiye n'igihe baturiye, ariko uyu n'umuriro uturira ishamba. Ego hanyuma izi nazo nashimye kuyizana. Iyi ni taburo kenshi bakunda kudusaba mu manza, rero turacapa mu buryo butandukanye. Jewe iyi niyo nacapye ndashyira ko n'uyu muco. Uyu muco rero niho hari ubuhinga bw'iyi taburo. Mu Burundi rero ushobora gucapa wibagire ba bantu b'umurisho, kuko iki ni igikorwa gikomeye cyane. Urabona ko uyu mutamburinere namusize mu kirere, baraguruka bakakomera nk'inyoni mu kuguruka. Je sanzwe mvuka mu ntara ya Cibitoke, nariyumviriye ku bantu bagana gwagwagwa rumwe bita Rugombo, nuko barugana. Hariho abantu benshi bibaza ukuntu tururonka. Ubu ni ubwato, uyu ni uri Karagana, uyu nawe no mu bindi muri mu karanga ku Burundi, mu bindi wa Muhari. Iki nacyo ni igitoke kivamwo gwagwagwa. Ego aha naho nerekanye ubuzima bwo mu rugo, umugabo n'umugore. Uyu mudamu avuye kurima yakoze cyo kimwe n'umugabo, ariko we ku mutwe hariho umuzigo w'ibijumbu, kuko ateza kwitwararika no kuntu mu rugo baza kufungura. Je nitwa Nduwimana King, abantu muhinga ahingura ibintu mu Sato. Ibi birato mubona ngaha ibyo twahinguye n'imirimo yacu. Sato tukaba tuzigura mu hinguriro muri Sato Burundi yitwa Afridan, aho usiku umwe ndagurisha 15,000, sandari ngaho 15,000, kiratuca abagabo cy'urubanza cyo kujya muri mariage bitanga kuri 80,000. Urumva n'amahera aba yabaye cyane, icyo giciro kibitanga ko intambamyi duhura nazo zo kubura amasemere, ibi byo munsi dushobora gukoresha. Naho ibijyanye n'ubushato bwaha mu gihugu turaronka atangora n'umukozi. Ikindi nacyo n'abandi babaza, mbega
mwaragiye kubyandikisha mukabikingira muri bwa buhinga bwa bwenge kugira ngo ntihazagire ubundi muntu abasubiramo. Yego, ivyo ibintu bijanye n'ishaka ryo gukorera ibirato nta droit d'auteur bisaba, uwo ari we wese arakora, ukibona ngaho ugahitura urakora. nawe Hakizimana Godefride yarungitswe n'ubushikiranganji bw'imico kama akaranga n'inkino akaba yashikirije ko muri ubwo bushikiranganji ataco batazokora kugira ngo bakingire ibikorwa vy'umuhanzi mu ntumbero rero yo kumuteza imbere. Baramutse duhurira ngaha mw'ingoro ndangakaranga y'u Burundi aho tugira ngo twugurure icese ihayanishagurisha y'ibyahinguwe n'abahinga abanyamyuga bo mu ntara z'uburaruko, ubumanuko, uburengero bw'igihugu cacu nk'uko mugenzi wanje yari yabishikirije. Turakeje twivuye inyuma mwebwe mwese mwaje kwifatanya natwe mu kurangura iki gikorwa, tubipfurije kuroranirwa mu mwanya wose muzomara ngaha. Banyakubahwa mwese, mu nkundire ndabibutse ko uruhara rw'abahinga banyamyuga ari ntangere mu buzima bw'igihugu n'abenegihugu. Ibyo bahingura nibyo bidufasha kwikenura mu kwishariza no mu gushariza aho tubaye n'aho turangurira imirimo ya misi yose. Abakera barayamaze bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, kandi ngo ubwenge burarahuka. Ni nacyo gituma ubushikiranganji bw'imico kama akaranga n'inkino bwihweje ingene abahinga abanyamyuga barangurana ubwira ibikorwa byabo mu ntara zose z'igihugu, bwafashe iya mbere mu gufata umugambi wo guhuza abo banyamyuga kugira ngo baronke akaryo ko kwerekana ubuhinga bwabo, bungurane ubwenge, bashobore no kugurisha ibyo bahinguye, bikenure mu buzima bwabo bwa misi yose. Banyakubahwa mwese mwadufashije urubanza rw'uno munsi. Nk'uko mubizi, iki ciyumviro gishira mu ngiro umwitwarariko wa leta y'u Burundi mu vyerekeye guteza imbere igisata c'ubuhinga. Mu migambi yacu rero tugiye kwicarira ibibazo bijanye n'imyuga ndangakaranga, twamirire kure abigana n'abiyitirira ubuhinga bw'abanyamyuga bacu, maze dushire imbere ugukingira ibyo bahingura bakora kugira ngo amategeko abakingire, boroherwe mu buhinga bwabo, bongere baronke akarusho. Namwe banyamyuga, nimukure amaboko mu mpuzu, mugire umwete, mukomeze ibikorwa. Tubahamagariye rero kuja mu mashirahamwe, mu makoperative, mukorere mu migwi kugira ngo mwungurane ubwenge na kare ngo imitwe ikora ikoranye. Duheze rero twugurure amasoko ateza imbere ico gisata, haba hano mu gihugu cacu canke mu makungu, maze namwe mumenyekanishe Uburundi, mwongere mwiteze imbere mu byo mukora.